Yesu ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya nk'abandi kumwe na Olivier Hakizimana. Tubanje kubashimira cyane ku bantu bamaze iminsi batwandikira dushingira intaha Imana ibahezagire. Nashaka no gushimira cyane cyane abantu badusengera bene data Imana ibahezagire, ababikora no kuri muri intimite yabo bakatwibuka mu masengesho Imana ibabahere umugisha vy'ukuri. Rero tuza kubandanyiza kuri no munsi tuvuga ku vyerekeye amakombinaison, no munsi tukaza guhereza kuri combinaison y'abasanga n'abamelancholique. Rero nkuko twari tumaze iminsi tuko turabikora, turaza kuvuga ku vyerekeza za combinaison za melancholique n'abasanga. Nibuka ko twigeze gutangura d'ailleurs kwerekana kudekriva kuvuga ingene umusanga ameze, byasa nk'ivyoroshe mahavamo nka ntitwaba dusa nk'abasubiramo gatoya kuko twaratanze ama exemple cyane jewe na Olivier kuko Olivier n'umusanga nanje ku melancholique, ariko turaza kubivuga kandi mu buryo bwagutse kandi bijanye n'ingene vy'ukuri ayo matamperama ameze n'abantu bose baza kuyibonamwo bishike nk'ubu umugabo ari mu melancholique umugabo w'umusanga nyine abantu baza kureyagisa. Nibeza ko tuzobivuga tuvuga ama force n'ama faiblesse yabo. Olivier ingene mubahereze abaramutse na wenyene. Mwaramutse abandi nabo mwiriwe bihwanya n'igihe muze kutumvira. Nanje nongeye kubashimira kuri abo bose badukurikirana kandi nshimira nabo bose baturungikira intahe. Hariyo umuntu yaturungikiye intahe ariko aravuga ati bihwanye n'indi ntahe twari twashinze muri audio yo mu ndwi yahera, avuga ngo iyo ntahe vy'ukuri iraryoshe atumenga ni twebwe atubu ishati insigaye ndamugororera kugira ntidushwane ngo ngo ntidushane ngo ducegwe iyo tugiye kuramukanya navyo. Tuva mu modoka namuhanuye nahisemo kugendana urufunguruzo rw'umuduga kubera harahavuga ngo ndaje, tukamara nk'isaha imwe turindiriye hanze mu mbeho parfois. Monsieur nawe ariko yumva ibibazo by'abantu, nagenda kumurondera nkasanga ariko araharangura amarira ya naka, ariko agumbirana naka amutera intege, ariko atera agakuru. Nanje mba ndi muri kwe ntashaka ko babona na presence yanje. Hari n'igihe bamuhagurukiye ngo adiraga abakobwa canke abagore b'abandi, nkisanga ari jewe ndiko ndabasigurira ko bamubesheye kuko ndamuzi ko akunda kwegera abantu cane no kugumbirana cane azi ko ubabaye ari ukugufyonda gushika. Isodo na programme akazibagira avec tout ce qu'il a, même jusqu'à son dernier euro. Aratanga hariho jewe ndatanga ariko nasanze hariyo karusha, nasanze andusha cyane umugabo wanje, yibagira za facture zose hama mu nyuma akavuga ngo ntaco nzoja kurondera akajob. Urumva donc aratanga, umudamu yamubwira ati ibi navyo vy'amafacture, umugabo ati ntugire ikibazo nzoja kurondera akajob. Ubu nagerageje kumutahura no gusenga ngo Imana ishoboze kutamushavurira ivyo atamfashije canke ivyo yakoze vyandenze, nkamenya uko ndamuganiriza atakumujija canke kumwereka ko nashavuye. None mu minsi mike ndabona ko nawe yahindutse, amfata différemment, asigaye amfasha akazi, yasubiye kuza aranzanira udukado nkunda nk'amabuke de fleurs kandi ndayakunda cyane. Merci beaucoup kuri izo nyigisho zamfashije gusubira mu kibanza canje c'umufasha aciye bugufi kandi agerageza gutahura ko umutware wiwe atari parfait kandi atari robo igomba gukora ivyo directrice ashaka vyose quand elle veut. Muratahura yuko directrice donc yuko umugabo ntabwo ari robo, ntabwo ari icuma gitegerezwa gukora ivyo umudamu vyose agomba kandi nk'uko abigomba. Ariko nize gusubira gusaba imbabazi. Imana ishimwe cyane, ikomeze ibasukire mutangure no kubikora dans toutes les langues zibaho pour la gloire de notre papa ndiho, amen. Imana ishimwe cyane, Imana imuhezagire uyu mwene data. Bihwanye na ya ntaye ya wa wundi twashinga
hama ikintu cyantangaje muri ya ntaye twari twashinze mu ndwi yahera ujya muntu avuga yuko yakuze avukana n'abakobwa benshi ikintu cyatwengeje ni uko abantu benshi batwandikiye abandi batubwiriye amawudiyo batubwira bati ni ukuri muranduhuye kuko nsanze nanjye nari meze nk'abandi burya nicyo cyiza cy'intahe burya intahe zikwibutsa yuko utari mu kaire ka wenyine cyangwa utari akantu k'akaextraterrestre wumva yuko umenga ubayeho uri wenyine ibyo uri kuracamwo n'ubundi arabicamo kubiyaga rero no kubiterana k'intege usanga bifashije ubundi imana iguhezagire cyane nagira mvuga izina ryiwe imana iguhezagire cyane ni ukuri kubw'iyi ntahe ni ukuri yaraturemesheje yaraturyoheye kandi ndazi yuko hari umuntu ari ahantu quelque part iyi ntahe yarayikeneye imana ishimwe cyane ni ukuri yarambwiye yuko urugo rwiwe ruri ko rurahinduka arambwira yuko umugabo wiwe ibyo yifuje ko yamukorera uyu munsi umugabo wiwe ariko arabikora kandi atigeze yicara ngo amwicaze ku dufuniko nk'uko bakunda kuvuga ariko wewe gukorwa ko no kwitahura no gutahura uwundi icyo cuka cy'urugo cyarahindutse maze ubuntu biri ko birajya mu buryo imana ihabwa icyubahiro ku bw'ibyo kandi icyo uhoraho yatanguye niwe azogisozera sinzi natali icyo yagomba yuko tuyaga ku bw'uyu munsi umenga tuyaga kuri ya orasiyo musange n'umumerankorike mbega ikigwa cyoroshe kuko uyu ni jewe na natali urumva reka tubanze tuvuge kuri point positif hama point negatif nazo tuzivuga hanyuma ikintu cya mbere nagomba kuvuga ni uko umuntu w'umusange ni umuntu akunda ambiyanse urumva iyo turi ko turavuga ambiyanse si ukujya muri buwate si ukuguma mu mafete gusa ni uko akunda yuko aho ari haba hari umunezero urumva donko nta tuntu tudukode twinshi ajyamwo n'iki akunda umunezero gusakuza induru usanga kenshi n'abasange niyo bumviriza umuziki uzasanga abasange kenshi bakunda volume nini urumva barakunda ibintu by'ubwamo ibintu biryoshye urumva kandi n'abantu baba desu fasilima twarabivuze ko cyane ntitubigaruka ko kuko bo bari muri icyo kirere turyohewe twakundanye ubuzima ari bwiza twagiye byakunze byabaye urumva donko rimwe na rimwe ndazi natarakuda kumbwira ati we ati uri nayifega mbana nawe nakagendeye abantu bose umengana abamarayika batibutse baja urumva nta muntu wibaza ko ikibi n'iki urumva rero icyiza rero cy'abo bantu babiri ni ukuvuga umumerankorike uyu twicaranye natali arakugarura ibirenge hasi sesikiyebya ni ukuvuga arakugarura ibirenge hasi wari muri uko ugiye kuraba amasiyantifike iyo bari baravuga badekiriva iyi tamperama bavuga yuko umusange ameze nka papiyo urumva ni nk'akanyugunyugu aratwarwa n'umuyaga urumva usanga ari ngaho yaherereye yaryohewe umumerankorike natali arangarukana hasi ni ukuri byaramfashije cyane mu myaka 16 tumaranye sinobabwira hari ibintu byinshi nize usanga mfise amaguru ari hasi ntaciruka ntacihuta kwemera ariko ikindi nacyo nawe ubuseriyo bwiwe yama ko bwari mu guturitsa impome ni ukuri ubu arahorakisa nawe arahorakisa ugasanga ariko aratera iburaga ugasanga yaryoheje ikiyago murumva iyo ni kote pozitife imwe nuvuga reka ndamuhe nawe agira ikindi atubwira no kuri ibyo uribyaje kuvuga n'ibyo afite iyo amaforce agiye hamwe ni couple quand même iri très équilibré kubera iki kuko umwe n'umu introverti undi akaba extraverti mu buzima turakina ivyo bintu bibiri muri équilibre y'ubuzima bwacu nous avons besoin y'ivyo bibanza bibiri hari igihe biba bikenewe uko ushwashwanuka hari n'ikindi gihe uba ukeneye uko ibintu vyawe biba bituje rero umwe yatuje cyane ari introverti nka melancholique nkanje rimwe arakenera yuko umu extraverti nka Olivier musanga amwigisha kwiyorosha
jewe vraiment abantu banzi ya quelques années barakubwira ati Natali si kwameze si kwari ntibikunda hari wigeze kumbwira ati yigeze kunyandikira ariko kironka izi enseignement ati Natali je naye ndakubona ku ishuri uri serieux utavuga bene ndababwije kuri yoro mukumbona nko mu secondaire franchement sinakura kwijambo mu kanwa sinavuga nari umuntu austère namumera introverti vy'ukuri ariko ku imisi igenda ndibona ko nanje nahindu c'est-à-dire hariho quand même un échange de bons procédés mu majambo make ukabuzi yuko si vyiza kwa muri kuravuga ivyo vyo ariko kuga umuntu mu mwanya wose navyo nyene si vyiza abantu bashobora no kugutinya kubera unumye je hari abantinya vy'ukuri bagati mudada Olivier wamudiraze gute wamuvugishije gute là c'est bon bien sûr le mystère ivy'Imana ubwo uko biri kose narize kuvuga hari abantu benshi aho bwa ntije umusigaye mvuga Natali warigeze kutavuga kera nti unzi kera araza kwimenya abo twiganye mu secondaire abaronka bamazanyuma ngaha banzi kiravuga ati non Natali yarashanje kubera uko imisi igenda uriga ku wundi uraca quelque part birasaba guca bugufi yose arakwigisha umusanga gusohoka de ta zone de confort kuko l'introverti kwama yinyegeje y'amatu ni confort yiwe biramuryohera ariko rimwe n'imwe rero biragora cyane gusohoka biragora gose biramugora kuguma siwe yikurayo facilement ubundi aramufasha ndibuka ko ikindi naco kubera nk'umusanga arafise une force arafise ikintu gikomeye cyane cyo kumenya kuvugana n'abantu cyo kuganiriza abantu je ntavyo narinzi vraiment nukuri je tumaze kumenyerana gatoya tukamenyana wari umugenzi cyane nukuri arababwira abagenzi bandi ati none Natali bujya aravuga wi turi deux twamaze kumenyerana la hewe vya vyimviro vyanje birasohoka ndi epanouissable mugabo si kuri bose alors il faut quand même yuko naho bose bataba abagenzi cyane bwite il faut ko quand même ko menya kuganiriza abantu rero nico cyahora kinatuma kera twidudura ugasanga didudura Olivier aranzaniye abantu Natali yaraje kukuramutsa nari shobije kumuramutsa nkumva umenga ariko uko imisigena nk'abantu no quand même biramuryohera uwo muntu nkabona yuko ari vyiza nkabona bibaguye neza ntahati il faut que je me comporte gutya muri société il faut pas ko nguma ndi introverti byaramfashije sinzi cyo rivyo kongereza basha no kuri icari karavuga nico kujya bibiri vuga ngo abo babiri bamaze kubaka ngo bazocika umubiri umwe hari gihe mpora ndamugira muri iyi minsi nturansubiza byari ibintu wanwaye ubu n'ukuri dusigaye tuja ahantu Natali akavuga nanjye ugasanga ndahoze ndumviriza avuga n'ibintu biki byabaye ryari yaracomoye none ibintu byose arandebranche nyene urumva donc n'ukuri yarize kuvuga Natali ubu aravugana n'umuntu batamenyeranye cyane urumva hama ikindi naco kubera iyo kote relationnel kubera iyo kote novuga payo kugomba kuryohera abantu gusa canke nako karimwo iyo communication novuga nsa n'uwakomuhaye kuko Natali nk'uyu munsi dafa pasi yaranyeretse ikete yandikiye umwigisha w'umwana wacu mu ishuri umwigisha wo mu ishuri ariko aramwandikira ariko aramwankuraja Natali ariko arambwira ati n'ukuri ibintu byawe byaramfashe sinokubwira donc aramwandikira ariko aramwakuraja ariko aramwereka agaciro afise ariko aramwereka akazi akora ingene yapresya ivyo ariko arakora mu buzima bw'umwana wacu n'ukuri Natali ramwe ariko arandika nkavuga ni wow mana nuhabwa icubahiro rero aba bantu babiri naguciriyemwo kera umumara kuri kinini yaca yumvira ngo nareka akora akazi kiwe c'est tout à fait normal OK none est-ce que c'est nécessaire ko ndabikubwira alors que maintenant avec le côté sanguin narize kwankuraje ico kintu narabonye categezwa kuba ariko umuntu akanakivuga agashira hejuru Imana ishimwe cyane n'ukuri ubunye novuga elle réfléchit différemment urabona yuko yize kuja mu mutima w'uwundi cyangwa mu mutwe w'uwundi akagerageza kumwiyumvira akagerageza no kumenya icyo muryohera agashobora kumenya ni exercice agashobora kumenya n'icyo mufasha n'icyo mumutiva n'icyo mwankuraje novuga iconye novuga ni ikintu gishobora kuvuka mu gihe umusange n'umumelankolike bagiye hamwe ivyo narabibonye asigara umuntu amotiva muri dimansi idasanzwe Natali arashobora kuja ku telefone nkamubura ivyo nije nari imeze uko urumva kandi ugasanga ariko arumviriza abantu ariko arafasha abantu ariko aratera intege abantu
nkavuga ngo wawu imana ishimwe icyo nawe yanyigishije muri iyo kote kuko navuga abantu babasanga barakunda kuvuga mugabo yaranyigishije kutihutira kuvuga kumedita cyane cyane no ku byo ngomba kuvuga nk'akarero ngomba gutanga ka feburese nari mfise kubera gukunda guhimbara abantu ni ukuri ni ikintu cyari kindimo iyo ndiko ndavuga guhimbara abantu hari igihe umuntu ashobora kubyumva nabi reka nkoreshe la negasiyo basi nanka gutsitaza abantu cyangwa nanka kubabaza abantu ni ikintu nanka n'umutima wanjye wose kumva yuko nabanye n'umuntu cyangwa twahuye n'umuntu akagenda yidogera numva ari esheke kuko jewe ikimotiva ni horasiyo nziza hamwe n'abantu sikifize yuko abantu bose narabemerera ni ukuvuga kubera sindamubabaze nacyasanga nishyize muri pozisiyo aho ubenga nemereye abantu 10 none bose nzobishobora rero yaranyigisha gufata iyo hokura kutaba umuntu yihuta kwemera ndiga kuvuga oya yari ikintu kigoye cyane ndatahura yuko oya burya ntisinyifite yuko wanka umuntu urashobora gukunda umuntu ukamubwira oya kandi oya irashobora kuva mu kanwa k'umuntu yifurize neza ubundi icyo ni ikintu navuga nakuye kuri we kuko umuntu w'umusanga arameze nka kujya kwa petero ari impulsive hari igihe ibigumbagumba ari byo bimvugisha ugasanga aravuze ugasanga aremeye ugasanga aratuye ariko hari igihe ufata hokura ugasubira ukagaruka ukavuga uti abifata gute abyumva gute mbega uyu ni wo mwanya wo mbega ibingira nemere nzobishyitse ugasanga nagira nemera amahera nzotanga nkaca ndindira gatoye namara gufata umwanya gatoye nkaca mbona yuko nagira nite mu mutego sinzi natari icyo agomba kuvuga icyo nashaka kongereza ko ni uko iyo umuntu ariko arumviriza gutyo waba wibaza uti none mubyigishanya gute on tombe muri iyo piyeje none uramwumviriza no le fait ko mubana le fait ko rimwe na rimwe unabisubiramo ukavuga ati oye banza urindire sibyo naho peut-être muri aka kanya atumvirije atarindiriye basi wanabivye rindira iryo jambo ryashitse muri we le fait yuko anakubona ubwira abantu no urivya kambona ndiko ndabwira abantu ku telefone nti no ntibishoboka ntibikunda iminsi ya mbere uvuga ati umukobwa ararinda abasha ariko ugasanga ati ya no yiwe babantu ntaco babaye ntibatsitaye ntibameze nabi nanjye do notre côté nkamenya yuko ingene kararamutsa abantu ingene karabona le voir en société biranyigisha ndazi ko kenshi twashobora kuva muri restaurant cyangwa muri banki cyangwa ahantu hari hose tujanye nkabona arashimiye umuntu nkabona umuntu araryohe ni wow biraryoshe ko umuntu wese uko biri kose niba ari umuntu normal atagafise ingorane y'ikibi yama yifuza kugira imigenderanire myiza n'abandi ukavuga ati tiens iyi astuce ndayironse en fait au fond ukuraba umuntu niko uvyiga nico gituma n'abarundi barayamaze ati wibuhetse ukigisha uri mu mugongo n'umwana arashobora kuronka une influence par exemple sanga naho bafise colérique kuko yabonye abavyeyi bariko bameze nk'abasanga bama batanga bamabwira gute uko usanga hari ibintu biriko biramurera muri we en fait uko mubana bisa nka murerana naho mutangana n'amategeko naho mudatangana amategeko naho utamubwira ati ngo gira ikigira ngo yangiwe no arashobora kukubona ubwiza bw'Imana bugakorera muri ya mavuta yawe y'ubusanga uyundi Imana ikamukorera muri ya mavuta y'ubutempera y'umelancolique haba Imana ikaziranywana en fait izo tempera ukigiraho en fait uraba utaciriwe urubanza presque iki natarari karavuga ntahora ndamwaviye kera nabona ari independante urumva kuko jewe nari muri position yo kudashobora gushoka nk'iyo tuvugenga ndumu esclave quelque part rimwe na rimwe nkumva ndarushe ariko natari nkumva ari exprima uko abona ibintu uko avyumva peu importe naho vyashoka abantu urumva jewe naho nacumva ndaracambika amashugwe hagerageza amahwa yoba kirimwo nkagerageza kuyakata buke buke ntatabure rwose urumva ariko yaranyigishije kuba independant kumva yuko uhagariye kuri conviction zawe ukazemanga kandi no kuba ahantu kuko burya abantu babasange hari igihe usanga baguye muri piège burya ugomba guhimbara abantu hari ahantu Pawulo avuga ngo iyaba motivasiyo yanjye ari guhimbara umuntu ngo sinoba
serviteur de kirisito sinaba umukozi wa kirisito. rero iyo twahamagariwe gukorera kirisito hari aho duhamagarira kuva kurondera gushimwa n'abantu. icyo rero naracigiye cyane kuri natali. urumva naracigiye kuri natali nibyo igihe nakizwa sete ruju nahisemo mvuga ngo mana narahimbaye isi igihe kingana uko kingana imyaka 20 ariko ntibyigeze binshikana ahantu numva binduye umutima. ubu désormais je prends la décision yo kugukurikira ntacyo bitoye ko abantu bakwiyumvira. novuga iyo niyo independance yanjye navivye ubwa mbere kumva yuko nkurikiye Yesu. kwirigara bazonwenga bazomvuga ku ishuri bazomvuga ariko ndafata une ferme décision ngomba gukurikira Yesu. ariko bene data munyumviriza nagomba kubabwira kubana na Natali ni ukuri byagiye iyo independance bibandanya biyiduza muri jewe kumva yuko ngomba kwidegembya na opinion z'abandi, ngomba kwidegenza kuca abandi banyiyumvirako. ni ukuri cyo yarakimfashijemo. rero iyo ubanye no mu melankolike arashobora kugufasha kuba umuntu atubakira cyane kuri opinion z'abandi kuko abasanga hari gusanga batashitse ku cyo Yesu agomba kubashikako kuko batinye opinion z'abandi. ikindi novuga aussi quand même en tant que mélancolique nokongereza ko nuko nize kutaba absorbé cyane par mes pensées, kuba de moins en moins mélancolique vy'ukuri, de moins en moins dépressif. Olivier umubwiye ikintu c'est vrai kirashobora kumubabaza ariko le lendemain biramworohera kubandanya ariko mélancolique baraguma kuri ico kintu kadeprima. donc uko iminsi igenda narize kwidetasha no kwiyugurura. ni umuntu atuma niyubahuka nsohoka de ma zone de confort ngerageza kuba de plus en plus aventurière. ntibyoroshe ariko ndamwigirako. donc uko biri kose amaforce yacu iyo agiye hamwe Imana yarakuramwo ibintu byiza bizima by'ukuri. narabonye jewe personnellement ko nevuriwe. rero nukuri Imana ibahezagire cyane. numva twahagarika ngaha ubikurikira tuzovuga ku byerekeye amafaiblesse y'abamelankolike ko arahari cyane avanze n'abasanga. mugire umunsi mwiza cyane. Imana ibahezagire gose. amen.